Nshuti z'akadasohoka bakunzi ba TV Duniani Kote, turi ku mugoroba ku itariki zigera kuri 21 z'ukwa cyenda 2025. Birumvikana rero tugarutse mu makuru yo muri ano masani mugoroba gusa kuko mbagiye kwakira umuvandimwe murabizi nkubitambangura kugira ngo nawe duhite tumuha ikaze muri studio za TV Duniani Kote. Twirukanse cyane rero sindi butinde, nyamuneka nyemerera mitembanza nisuriza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, ariko abo bantu bakaba bari muri Coline Bujejuru, Coline Mulangala, Coline ya Tongwa ndetse na Coline ya Kinazi n'andi yagiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Nisuriza abantu badukurikira bandi rero bari hano mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi nyamuneka nisuriza bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi, mu Faransa, Amerika, Canada n'ahandi agiye hatandukanye, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Muri ano masani mugoroba rero ushobora kwibaza uti tubazaniye iki? Tujya gusimukira mu mujyi wa Bujumbura, babwiye yuko nyamuneka indi sinzi ukuntu ndi bubyite, ni ikijyanye n'impanuka yibaye, ariko Imana iza gukinga akaboko. Ariko ntabwo turi bubyite impanuka, ni umutego ubayeho hano rwose Bujumbura, nyuma yuko uwitwa perezida w'igihugu cy'u Burundi yavaga Gitega yerekeza Bujumbura, aza kwitambikwa n'imodoka, indi iraza iramukubita, ikubita imodoka yararimo. Ariko nyamuneka ibibaye biteye ubwoba, turaje tubyinjiremo, turaje dusimbukire by'umwihariko hano mu bice bya Bujumbura, tubabwire buryo ki igisirikare cya Red Tabara cyamaze kuruse kuba kigotagota ibice bigiye bitandukanye. Tugaruke kw'ibara rikomeye cyane, rikaba ari ibara navuga rikaze, rimaze gukorwa n'uwitwa General Guillaume Bunyoni, umaze igihe kire muri gereza, ariko uyu mugabo akaba arwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Uyu mugabo yamaze kurahira aravuga ati njyewe kama mbaya uwitwa General Neva ntabwo ari bwongere kunyoborana igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027. turabura umwaka umwe n'amezi kugira ngo aya matora be. Uyu mugabo yavuze ati nubwo angenda ariko ntari bwongere kukinyoborana. Turaza kubyinjiramo, ndaza kukugarukira muri CNDD FDD ku bagabo barimo uwitwa Reverend Ndikuriyo, Gervas Ndakobuca, uwitwa Ndakugarika. Nyamuneka nkubwira amakuru akomeye yamaze kongeraho, abagabo baraza kumarana. Uwitwa General Prime Nyongabo, nyamuneka uyu umugambi kuringa mu gihugu cy'u Burundi, hari amabwiriza amaze guha ingabo by'umwihariko zigomba kugenderaho. Uba amategeko y'igisirikare cy'u Burundi nta kindi kintu arimo arakora, nta nubwo arimo aruva perezida w'igihugu, barimo baragendera ku mategeko y'uwitwa General Prime Nyongabo. Reka by'umwihariko rero umutaramo muri ikaze, kuko ndabona yamaze kuba agira hano by'umwihariko nawe agira byinshi atubwira. Mu kanya gato nanjye nasoza ndahita ngaruka, nanjye turambure nibi nari maze kubabwira. Iyo intwaro ari mbi ntawe ishobora kugirira neza, kiretse akagwi gatoya kaba kari muri iyo ntwaro. Ariko abandi baturage bose, abanyagihugu bose baba mu magorwa atugira uko avugwa. Ibyo nibyo nagomba mvuga mfatiye kuri AFC M23, kuko uwo muhari uri kuwandika amateka muri East Congo ugaragaza ko ari cyo gisirikare gishobora kugarura amahoro n'umutekano muri kariya gace ka East Congo. Hanyuma ahubwo nkagaruka ku Burundi, mvuga nti Uburundi bugomba kuraba neza. Burya kuba mu makosa nta n'umwe adakosa, ariko kutemera guhinduka nabyo ni ikibazo gikomeye. Nkaba ngira inama Burundi ahubwo ko bwakora ibishoboka byose, bukamenya yuko aba bavuga ikinyarwanda n'igiswahili muri East Congo aribo babanyi b'u Burundi. Ariko Kinshasa bari bavuga Iringara n'izindi ndimi bariya bari kure cyane. Mu mpanuro rero notanga mpereza leta y'u Burundi, nuko leta y'u Burundi yomenya yuko abavukanyi abazimyamuriro ifite n'abanyarwanda n'abatanzania
n'aba bari mu muhari wa AFC M23 ko ari bo baturanyi babo ari bo bazimyamuriro babo, noneho ibyo kwiyumvira kubagwanya mu gihe bigaragara ko igisirikare cy'u Burundi cyananiwe, intererano yabo baterereye FARDC, guverinoma ya Kongo yabaye impfa gusa. Nk'uko nariko ndabivuga, kugwa sico kibazo, ariko kugwa ugaherayo ntiwiyumvire inzira zo guhaguruka nivyo biba bibi, kuko kumbure yuguye ntuvyuke, amaherezo nyene uratinda ugaherayo. Nagomba rero kongera gutera akamo leta ya Bujumbura, ahubwo ko yoshiramwo inguvu muri diplomasi, ahubwo ikarondera ubucuti no gukorana ahubwo n'aba bantu bavuga ikinyarwanda muri Easter bakavuga n'igiswahili, kuko nibo babanyi, nibo bazimyamuriro AFC Uburundi busigaranye mu gihe leta ya Kongo bigaragara ko iri kwiratsindwa, haba intambara ya diplomasi, intambara y'ibiganiro canke intambara y'umuheto. Hanyuma rero urumva iyo ziriya ngabo za AFC M23 zikoresha ubuhinga bugezweho mu vy'intambara, ubuhinga bugezweho mu vya electronique, bigaragara neza yuko igisirikare ca AFC M23 kimaze kugera ku buhanga bishoboka n'u Burundi ko badafite. Ubwo rero gushishikara bibanda mu gutegura intambara no gukoresha ikibuga c'indege cy'i Bujumbura na kiriya kiyaya ca Rusizi, biya bice byose Tanganyika, niyumvira yuko Uburundi bwa buriko burikururira ikara mu gashambara, na burya butari bukenye ibibazo indani mu gihugu, bya bibazo by'umutekano muke, bya bibazo by'ubukene, bya bibazo by'ivyankenerwa vyinshi bikeneye mu Burundi, ku buryo Uburundi bukeneye abaturanyi, bukeneye kugiranira imigenderanire myiza n'u Rwanda, bukeneye kugiranira imigenderanire myiza n'aba basirikare aba bari mu muhari wa AFC M23, kuko bigaragara ko bariko barigarurira uburengerazuba bwa Kongo, kandi bikagaragara yuko n'amahanga amwe ahaye abashigikira n'ibihugu bimwe bimwe rutura bihaye vyumva impamvu y'intambara bagwana. Ivyo rero mu gihe leta y'u Burundi yobandanya ishigikira ikurikira ubwije, imeze nka ya nyondwe yaguma ku rusato rw'inka kandi inka yarariwe kera, niyumvira yuko tutavuze ngo hari guca intege ibikorwa vya leta y'u Burundi, ahubwo kugirwa inama navyo ni igikorwa gihambaye. Hanyuma kuko urabona nimba AFC M23 iriko irakoresha ubuhanga bwo gukontorora ikibuga c'indege cy'u Bujumbura, kandi akaba arico kibuga conyene Burundi bufite bushobora kuvuga ko bwo kwakira indege mu rwego rwa mpuzamakungu, mu gihe umugambi bashikirije muri 2005 wo kubaka ikibuga c'indege cyagomba kubaka ibugendani mu ntara ya Gitega, yabaye ya nkuru y'ikinyoma, nk'uko nababwiye ko leta y'u Burundi mu bintu byinshi ikoresha ikinyoma mu kubesha abaturage. Imyaka 20 iraheze ikibuga c'indege cy'ibugendana cyari muri programme ya CNDD-FDD yamamaza, kitashoboye ibyo bikorwa bitashoboye gushirwa mu ngiro. Niyumvira yuko ubu ngubu bariko baravyicuza, mu gihe ikibuga c'indege cy'i Bujumbura basigaye bagisangiye n'ingabo za Kongo, kikaba gisigaye gikontororwa ku bice tutazi n'igisirikare cya AFC M23, mu gihe inkoho zafatiwe i Goma, inkoho zafatiwe i Bukavu,
zari z'igisirikare ca FARDC harimwo izifite ububasha bwo kurasa ku birometero birenga 50, ni ukuvuga ko bari muri ya misozi ya Uvira bashobora kurasa mu gisagara c'Ibujumbura ahantu hose bifuza, haba muri Etat Majoro, haba kuri radio televiziyo Burundi, haba kuri Ntare Rushatsi ku kirimba c'umukuru w'igihugu, ahantu hose hari ibiro vya leta bikomakomeye, ahantu hose hari amakamba akomakomeye. Ni ukuvuga ko inkoho za AFC M23 ziri muri iriya misozi zifite ububasha bwo kurasa ahantu hose hashoboka mu gisagara ca Bujumbura no muri ziriya ntara za Cibitoki, ziriya ntara za Bubanza, hariya hose no kuvuga yuko izo nkoho ziri kuri iriya misozi, ziriya plateau hejuru ya Uvira, hejuru za Kamanyora, izo nkoho zirashobora kurasa ahantu hose, haba ku mugwa mukuru wa Cibitoki, haba ku mugwa mukuru wa Bubanza, haba i Bujumbura mu gisagara, tutavuze za Gatumba. Nimvira yuko hageze igihe yuko leta y'u Burundi yo kwiyumvira yuko AFC M23 ari umwansi badakwiye guhangana, kuko igisirikare cy'u Burundi cerekanye ko kitagishoboye guhangana na AFC M23, ahubwo u Burundi bwokorayo bwavaga bukamenya ahubwo ko akwiye guca mu nzira za diplomasi kugira ngo bashobore kumvikana na kiriya gisirikare ca AFC M23. Aho singombye kuvuga ko buriya bwibone bwo kuvuga ko bohangana n'u Rwanda bakwiye kubishira hasi, ahubwo bakegera u Rwanda bagaca bugufi bakaganira bagakemura ibibazo biri ku mipaka, kugira ngo abanyarwanda, abarundi benshi bariko bazira ubusa, benshi batagikora ubucuruzwa nk'uko bahora barucuruzwa, banigiwe mu menshi, kugira ngo abo barundi bongere bagiriranire imigenderanire n'abanyarwanda, bongere bagiriranire imigenderanire na Uvira na Bukavu n'ibindi bice byose bihana umupaka, haba bifatiye kuri Tanganyika cyangwa muri iki kiyaya cyose cya Rusizi. Akaba ari impanuro nagomba gutanga, nagomba gushikiriza, hanyuma nshishikara nkebura ugwaruka rw'irushishikara rusukwa mu ntambara kubera ibibazo by'ubukene buri mu Burundi, aho gwaruka rwinshi rurangiza amashure nta kazi, noneho bakagoherereza muri izo ntambara zitumvikana, izo ntambara zitagira ishingiro, izo ntambara tawo zizoshikana Uburundi kandi atanyungu zizozanira Uburundi, kiretse yenda bamwe muri bagize CNDD-FDD bashobora kuhabonera amafaranga na business mu by'ibigwanishwa canke mu zindi fashanyo zishobora kuza zije ziva mu bihugu cyane cyane byari bishigikiye iriya coalition ya FARDC, ariko nabo nyene ukabona ko benshi bahe bacika intege, nk'ababirigi ibihugu bya Afrique du Sud, buriya n'ibihugu bya Tanzania biracika intege nubwo president wabo yari yavuze ngo bagomba kuza gutangirira muri Kongo, noneho hageze ko batangirira i Burundi, ariko se niyumvira yuko nabo nyene bazocika intege, kuko burya gushigikira umuntu adafite politike nziza, atariko aratera imbere mu vyakora, biba bigoye cyane gushishikara umushigikira mu gihe ubona ariko aratsindwa. Haragera igihugu acika intege, ukumva ko ivyo bintu ushobora kubiheba, ushobora kwivamo kuko atanyungu ubu bifisemwo muri kubu no muri kazoza. Hanyuma icyo nosigurira gusa leta y'u Burundi nuko ugwanko kumbure ifitse ku Rwanda canke kuri aba banyagihugu muri East Congo bavuge Kinyarwanda, bavuga n'Uruswahili, niyumvira nimba ubwo gwanko go barushingiye ku bintu by'amoko, ahubwo ko bocira imoso bocira birarura, kuko politike y'amoko nimba bashobora kubona haba borebera no muri histoire y'u Burundi ntaco yigeze imarira Burundi kugeza n'ubu. Murabona ivyo yateje muri Kongo, amarira n'amaganya, murabona ivyo yasize mu Rwanda bya genocide, n'abayikoze bapfuye bangara, bapfuye bahigwa nk'inyamaswa. Urumva iyo politike niyumvira yuko president Ndayishimiye
n'abari mu mugambwe CNDD bobona ko ari politike idashika kandi bapfa kuvyihambirira ko gusa ariko biragaragara yuko muri iyi myaka 20 ishize ntawovuga yuko umugambwe CNDD FDD mu nzego zawo woba warugaraniye abatutsi ngo ntibinjiremwo canke ntibaje mu nzego canke bivuge yuko ababonye amagorwa n'amakuba muri intwaro y'imyaka 20 boba ari mu bwoko bw'abatutsi aho niyumvira yuko vyoba ari binyuma vyoba ari byo kurenza abagowe n'abarundi bo mu moko yose nkuko bari babivuze muri kiriya cibutso cibubanza bavuga ati ntihica ubwoko ahubwo hica intwaro mbi intwaro mbi rero nitumye Burundi buri mu magorwa nayo bundi ivyo by'amoko abantu boshobora kuvyitwaza ariko ni ibintu bundi ataco bimaze atawe bizanira kungugu ndetse nabo babishira imbere hari aho bibahindukirira kugeza bibashikanye mu rupfu kugeza bibashikanye kuguhomba ivyo baba barakoreye iyo myaka yose niyumvira rero muri make ko abarundi abantu muri ibihugu by'ibiyaga bigari bova ibuzimu bakajibona bakamenya ko politike y'amoko atacimaze bakamenya ko twese turi abantu ahubwo tugashishikara gushira imbere ibiduhuza kurusha ibidutandukanye ibiduhuza navyo ni bya bindi byankenegwa ibyo bita food security ibyo bita imibereho myiza kubona aho umuntu aba ibyo bita kwiga kungura ubwenge ibyo bita infrastructure ibyo bita ibyo bintu rero byose bikenera abantu bose rero tugashira imbere mu kwishura ibibazo biraje ishinga abenegihugu bo muri ibi bihugu kurutaho kumara imyaka n'ibihe tuvuga ibintu by'amoko bitagira mvura even pratiquement no mu bijanye n'intwaro ese hari uwahaguruka avuga ngo mu Rwanda ngo abahutu barakumiriwe ngo abahutu ntibari mu nzego ngo abahutu ngo barahigwa buhongo ivyo hari uwo bivuga mu Rwanda hari uwavuga canke ngo AFC M23 ikontorora hari abantu bahigwa buhongo bo mu bwoko bw'abatutsi canke bw'abahutu oyaye ahubwo kenshi usanga ari abanyepolitike bavyitwaza gusa kugira bashike ku nyungu zabo nico gituma abanyapolitike bitwaza ibintu mwene ivyo niyo bashitse ku butegetsi kenshi ntaco bamarira igihugu ariko umuntu ashiri neza y'abaturage bose atagutandukanya atamoko ahubwo akibanda kwishura ku bibazo abaturage bafite niyanzara n'inyota nababwira na bya bindi byose byankenerwa twese dukeneye buri munsi ivyo akaba ari by'abanyafrika bakwiye gushira ku mutima n'inguvu kuruta ugo guta umwanya mu bintu by'amoko vy'imipaka ibintu vya nationalisme ivyo bintu n'ibintu bitagira umumaro ahubwo dukwiye kwita ku vyankenerwa vy'inyoko muntu guhangana n'ibi bihe bigenda bihindagurika vya climate change n'ibindi byinshi akaba ari byo dushiramo inguvu kugira ngo ya nyoko muntu ishobore kubona ubuzima muri iyi si rurema yaduhaye murakoze nariko ndavuga mfatiye kuri ico kiganiro uhejeje gutanga imvuge yuko mu biriko birabera muri East Congo dushobora kwakura amasomo agera kuri 3 icambere nuko igisirikare kugira gikomere igihugu kugira gitere imbere bivana na politike abayoboye ico gihugu bashira imbere bivana n'abakomanda bayoboye ingabo z'igihugu bashobora gutomora ibitekerezo umurongo ingabo z'igihugu zishobora gukurikirana cyane cyane inyungu impamvu zituma zishobora kuja ku rugamba haba mu bihugu byabo cyangwa mu bindi bihugu basabwa kuja gutabara rero nagomba mvuge rero nimba abasirikare b'u Burundi bashobora gutoroka abasirikare b'u Burundi bashobora kugira intege mu kugwana nta wundi twoshira ko amakosa
ahanini ni perezida w'igihugu ari we le commandant supreme de l'armée, hanyuma n'abarya bayoboye za etat majoro, kuko barya nibo bashobora kwigisha abasirikare mbega ko mugiye ku rugamba mugiye kurwanira iki, inyungu igihugu kibifitemwo niki, kuko ubundi ibisirikare ntabwo bishirwaho kugira ngo bigwanire akagwi k'abantu canke inyungu z'abantu ku giti cyabo, ariko ibisirikare by'ibihugu bigwanira inyungu, icyo twakwita intérêt de la nation. Intérêt de la nation ni ukuvuga inyungu z'igihugu kiba carabahaye ako kazi, kiba kibahemba, kiba kibahereza ubumenyi n'ibikwiriye byose kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo bijanye n'umutekano muke biba byugarije ibihugu. Rero nimba abasirikare b'Uburundi bariko baratoroka, abandi bakagwanana intege nke, ntibashobore kwerekana ko bashobora guhagarara ku rugamba, ntimwibaze ngo ni ikibazo kiri mu basirikare barya batoya, ariko n'ikibazo ca perezida ayoboye igihugu, ni n'ikibazo cabarya bayoboye biro ya etat major, icyo twokwita barya bakuru b'ingabo nk'uko twovuga mu Congereza chief defense force. Barya nibo bafatikanye n'umukuru w'igihugu gutomora intumbero y'urugamba, mbega igisirikare cohabwa ibiki kugira ngo gishobore kuba igisirikare gikomeye. Rero nibyo tubona rero muri Kongo, usanga umenga igisirikare kihari kugira ngo kidefande inyungu za Tshisekedi n'umuryango wiwe, yenda nako gatoye bari kumwe ku butegetsi, ni nabyo ubona mu Burundi kwa Ndayishimiye mu gihe abaturage bugarijwe n'ibibazo byinshi, mu gihe icyo gisirikare nyene cyugarijwe n'ibibazo byinshi, ibibazo by'amoko, ibibazo byo kudafatwa neza ku rugamba, ibibazo byo kudahembwa agashara baba bakoreye, ndetse iyo abasirikare bene abo badafite abantu babakomanda babigisha bashiramwo amayideoloji, nubwo wabaha ibigwanishwa bikomeye, amasukoyi, ukabaha za misile, ukabaha za drone, ibyo barashobora kubifatanwa, ahubwo umwansi akaba ari we abikoresha against we wabiguze. Nibyo byabaye Goma, nibyo byabaye Bukavu, nibyo byabaye muri iyi myaka yose AFC M23 imaze igwana, kuko ahanini ibigwanishwa babifata ku rugamba babikura mu maboko y'umwansi. None ibanga riri muri AFC M23 kugira ngo ishobore gutsinda igisirikare kirenga 100,000 by'abasirikare bo muri Kongo, gitsinde igihugu gikomeye nka Afrika du Sud, gitunze arico cyambere gitunze muri Afrika, gitsinde Tanzania, igihugu kinini ya muri East Africa, gitsinde aba mercenaires abazungu bavuye mu Burusiya, bamwe ba Wagner, ba Colombia, bariya baba bavuye mu Burayi, baza Hongria n'ahandi, ugaca usanga abo basirikare nubwo bavuye mu bihugu bikomeye bihambaye, urabona nka barya ba Blackwater bayoboye n'umumiliyarderi. Rero ntushobora gutahura ukuntu bashobora kuza bagatsindwa n'ingabo za AFC M23. Icigwa dushobora gukuramo cyane ni ukumenya ko kurwana atari amahera, kurwana atari ibigwanisho bikomakomeye, ariko kurwana na karangamutima, ni setting mind, ni biri mu mutwe. Ni igiki gituma urwana, ni igiki gituma urwana. Iyo mpamvu rero ishobora gutuma urwana, niyo ahanini itsinda urugamba. Niyo ahanini ishobora gutuma utsinda urugamba. Ariko yari ibintu by'amafaranga, yari ibintu by'inyungu, yari ibintu by'amoko, niyumvira yuko FPR itari gushobora gutsinda igisirikare ca FARC mu gihe cyari gishigikiwe n'ibihugu byinshi by'abazungu by'i Buraya, cyane cyane nk'Ubufaransa. Irega hajya n'ikimenyetso cerekana yuko FPR by'ukuri yatsinze Ubufaransa mu ntambara yabeye
mu Rwanda. Rero byo bitangaje kumva FPR ingabo zari zigikenye, zari zigifise uburyo buke, zari zivuye mu buhungiro. Urababona no ku mafoto ukuntu bari bonze, bari bakiri abasore bakiri bato bonze, badafite umubiri mwiza, ubona badafite equipment zikomeye, uretse nyine iyo tactique yo kugenda ahubwo ibigwanishwa ukavyaka wa wundi mu Rwanda. Rero hariho ivyigwa ngaho niyumvira nka Ndayishimiye umugambwe CNDD-FDD ukwiye kwicara hariya mu ngoro yabo bakicara bakiga bakamenya yuko ibitekerezo bijanye politike mbi zijanye no kurimbura abo mudahuje ubwoko, abo mudahuje ibitekerezo muri politike, ko ibyo bitekerezo atari byo bishobora gutuma umuntu atsinda urugamba. Kuba Uburundi bwohabwa ibigwanishwa na Afrika du Sud na Tanzania n'Ububirigi n'ibindi bihugu tutazi, sivyo bishobora gutuma bashobora gutsinda urugamba. Hariho ibindi bintu biba bijanye na politike ikorwa na guverinoma Ndayishimiye, na politike ikorwa mu gisirikare na chef d'état major, yaho abasirikare bose nk'umuntu umwe bashobora kumva impamvu y'urugamba, inyungu igihugu kibifitemo, cyane cyane inyungu igihugu kibifitemo, atari inyungu za chef d'état major canke inyungu za Ndayishimiye yuko ugomba kwibohera ku butegetsi, kwikingira mu byaha bamaze gukora. Ega burya iyo abaperezida bamaze gukora ibyaha byinshi, yo guverinoma zimaze gukora ibyaha byinshi, naho zica zizana politike mbi zo kwikingira kugira ngo bazogume ku butegetsi. Ariko niyumvira yuko igituma umuntu ashobora kuguma ku butegetsi igisirikare cyo kigakomera ni politike nziza, ni politike nziza aho abantu bose bo mu migwi yose, amoko yose bashobora kubona ko byankenerwa bya buri munsi bakeneye bashobora kubibona. Mu gihe bitari ivyo watwara imyaka 2 imyaka 3 hanyuma iyindi migwi igahaguruka ikakugwanya. Rero ibijanye no gutsinda urugamba cyane cyane ideology, la politique ugomba kwemplementa mu gihugu, kuko turabizi igihe FPR yari kiragwana ntabwo yatema ngo itongore abo batari bahuje basanga mu buce bamaze gufata, ahubwo barabigisha bigatuma abanyarwanda benshi bico gihe mbere babona yuko bari barahenzwe na guverinoma ziriya guverinoma za Habyarimana, ahubwo bakabona ko bari barahenzwe, ibyo babwiwe ko abatutsi ari babi, bari muri FPR bica, bazobahonya, bazobakorera ibi n'ibi. Abantu benshi bari mu bice byari bimaze gufatwa byafashwe imbere, baratangaye baravuga bati abantu ko bafite ibitekerezo byiza, aba bantu ahubwo ko bariko baratuvura, aba bantu ko bariko baradufasha, abantu ko bariko batuvugisha neza, abantu ko batwakira, tutahunze. Izo politike rero nizo AFC M23 iri kwirakoresha kuyobora neza, kuzana ubutegetsi bwiza bwita ku bibazo by'abaturage bose, atankunzi atamacakubiri. Ivyo nivyo mbaraga ziriko ziratuma leta ya Kivu canke AFC M23 iriko iratsinda ingabo nyinshi zifise ibigwanishwa byinshi, zifise igihugu gitunze. Nico gituma AFC M23 iri kwiratsinda. Rero niyumvira yuko Tshisekedi na Ndayishimiye kwiruka Doha, biruka Amerika, biruka muri ibyo bindi bihugu byose, aho bakwiye kwicara bakavuga bati ni kubera ikidutsinze ku rugamba niki, ko dufite ibigwanisho, ko dufite amafaranga. Ikidutsinze ku rugamba niki, igitsinze ku rugamba leta ya Ndayishimiye, leta ya Tshisekedi ni politike mbi, cyo twakwita politike mbi, mauvaise gouvernance, ituma ipolitike zabo ari politike zita ku miryango yabo, kubo akagwi gatoye kabo basangiye kuyobora mu mugambwe, bakimvira yuko igihugu ari cabo, ntibamenye ko igihugu
igihugu ari icy'abarundi bose, igihugu ni icy'abakongomani bose, Afrika ni y'abanyafrika bose. Izo politike rero nziza nizo zitsinda urugamba. Nicyo nagombye kukwishura kuri icyo kibazo waruvuze uti kubera iki AFC M23 ishobora gutsinda urugamba. Rero nagomba nakubwire ureme bari abantu bigishijwe akarangamutima na AFC M23 ntabwo bashobora gusubira hariya kuko burya hari ibintu batekerewe, hari ibintu bigishijwe byaberetse ahubwo ko bari baratakaye, byaberetse ahubwo ko bari kubakorera ubusa atakazoza bafise, kuguma mu gisirikare cya Kongo ari kuguma bapfira ubusa kandi batacu bashobora gushikako. Rero buriya barigishijwe, barahawe ideology zihagije, barahawe ubumenyi bahagijwe, barabwiwe inyungu bafite zo kugwanira politike nziza n'ineza y'abakongomani bose. Rero ntibashobora kuvuga ngo hariho umusirikare azova muri biriya bihumbi ndwi ngo ariko arasubira mu kajagari, ngo ariko arasubira mu ngabo zatsinzwe. None wowe ufite ubwenge wova mu ngabo ziriko ziratsinda ukaja mu ngabo ziriko ziratsindwa? Niyumvira rero yuko atabwoba ukwiye kugira kuri ico kibazo, ariko nivyo bitekerezo nayo masomo dukwiye gukura mu ntambara iri kwirabera muri East Congo. Geregaye urumva dufate ku bihugu bikomeye nka Afrika du Sud, suko batari gutsinda urugamba canke Tanzania canke biriya bindi bihugu by'abanyaburayi byaba iriya migwi y'abamercenaires batari gushigikira Kongo ngitsi. Burya nubwo boza bakayishigikira, nubwo igisirikare ca Amerika coza kugira ngo kiragwanye, ntigishobora gutsinda mu gihe baje kubakinga gushigikira politike mbi, ibitekerezo bibi. Ntibashobora gutsinda intambara. Ntiwiyumvire ngo boshobora gutsinda intambara ngo nuko bashigikiwe na